ibibazo vya Honorable Denise yabajije le secteur agricole élevage est très important. Ibibazo ni byinshi cyane, abakozi barabuze egome. Naho natanze ka karorero ka mu Honorable ngaha mbona tanga tumashini kuko hazogera igihe tubaburanye, none ko Dubai igumi batwara kuko la main d'œuvre bikura irakena hariya. Kera barabashinwa bagenda kwikora kubo baramaze gutera imbere, kira muno wese no mufata bajya mu Buhindi la même chose, ubu baramaze gutera imbere barazimvye. Ubu bageze za Indonesia, muri Indonesia bariko barazimba. Nje saba no ningene twokorganiza lo secteur y'abakozi. Uravye population jeune dufise ngaha dushoye kuyorganiza neza. La réflexion twaiko turagira no twara paeje n'umuntu ari i Dubai aravuga ati burya abagendayo sibo bategerezwa kugendayo, ariko agenda abantu bafite ama diplome. Oro ni hakenewe ubuzi bwa ama diplome hariya, hakeneye abantu bakoresha ingufu. Ati wowe fata nk'abajya abantu bo ngaha muri Rirari ukabakura ngaho ukabatwara irusi pendant 3 mois, ukabigisha icyarabu ukabigisha n'icyongereza, pane cyo kwandika cyo kuvuga ati mu musenyi giriki ainsi de suite. Tukaca tubaronderera ama passport bose, tukabarihira amatike y'indege, tukabatwara bari encadré par le gouvernement, bagashika muri secteur yo kubaka. Wewe kuko hari abaguhembera isaha, wa muntu yavuye ngaho umwigisha, yavuye ngaho ari muri banki, atangura kureklama amadroit. Nico cyambere atangura kwamenyereza sendika. Mugabo wa muntu muri Irare wewe avuga ati jewe ngaha ndakora naho nokora 24 heures, mugabo pourtant ana amafaranga nsubira i Burundi. Bisaba yuko tworganiza la main d'œuvre iwacu. Moins de 40 ans ça représente 72%. Sinzi ko mwimagina ico kintu ni ressource imwe ikomeye ibindi bihugu bidafise. Muri 12,330 millions dufise ngaha selon les données à recensement, 72% moins de 40. C'est une ressource rare muri ibi bihe turimo. Nubona yuko bagenda bakabayora ko barazi ko taraba organize babatwara mu makondisyon mabi. Oro nitubana n'amafaranga agaruka kuko yo baronse yose barashobora kumara 4 mois kuko yagiye atazi ces conditions, arashobora kumara 4 mois uwamujyanye ariko arahembwa. J'aime profiter yuko nabo muri affaires étrangères n'abandi bagenda kuraba mu bagendere mu bumvirize, kandi ni benshi ubu cyane i Dubai. Rero bobo ko benshi bavanga abaci barakiye kwishuri barazi kurevandika les droits kuko bashika bakwaka passport. Umuntu cyangwa ati oya, hanyuma bajya kacyasaba amategeko avuga yuko mumbabarire kudevia gatoyi, amategeko avuga yuko ugiye kwitura kuri migration kavuga ati sinshimye na nkoresha ukandika ikete, bacha bagusabira passport yiwawe bakayigusubiza. Mugari ho benshi rero batabizi ivyo, cyo usanga akora ngurumva ngo turiko turisubiza ngo visa na permis de travail. Mugato bakuye ngaha twaborganije bogenda bagakora ngaha amatwa dukoresha imashini ngaha. Nous sommes un petit pays, ndiko atawurima 5 hectares mu Burundi nta numwe ayirima. Donc rero nako ndavuga yuko iki cya main d'œuvre gisaba yuko la modernisation de l'agriculture nibe ku majambo tout simplement. Jewe tukibona les sangwe ziza, sangwe yatorera ibibazo byinshi gute. Turafise exécuté de terre, les terres arabes ni noyi cyane. Il faut ko dushira abantu hamwe bakagira mutualisation ya matera. Icya kabiri niba share mutualisation de terre hamwe biba permettre kugira accès au financement kuko ni benshi cyane, kuko nta muntu ashobora kubaha ideni. Bica bidegaja rero amatere amwe kuko kurima kuri 0, quelque chose ubundi gutyo nidushobora kuduza umwimbo. Bica bituma baronka accès au financement, bakaduza umwimbo, bakaronka accès ku maentra, bikaca byoroha. La réflexion yo mu secteur agricole ibintu by'isuka turabe tugende buke tuvyige neza, hanyuma tugende des propositions. Cengira ko mvuge n'ikintu n'amavuga misi yose muri budget, nizere ko muri budget kuri kiya tuzo kuko inama tugira tujemo ni ijanye n'ivyifumbire. Par rapport ya recensement twagize yerekana les prévisions y'umwimbo bakeneye ainsi de suite. Nuko dushaka gutegura saison A, tuzi exactement la quantité des engrais abantu bakerera mapana za zindi batwara muri Tanzania no muri Congo.
bizoca bidupermeta kudegaja amahera make kuri ya miliyari amajana ngahe dushira ku ifumbire yonyene a permettre kuca du financer les autres facteurs de production notamment ma pesticides ama équipement ainsi de suite hama na ma mesure yo ku exonera par exemple uzanye tumashini ubwiki tusa two kuvomera n'ibiki ibi rero nivyo nibaza ko vyo dufasha kuko ngaha mwavuze tout simplement ikibazo cy'abakozi muga hariho n'ibindi bibazo bijanye na accès aux semences n'ibindi n'aba vétérinaire la même chose, il faut qu'on arrive à former. Ushira uburyo muri izabu la même chose, réflexion tweko turagira dernièrement nuko izabu ziya za rusi zicika comme des entreprises. La réflexion tweko turagira ni biyumvire bazane business plan tubahe amahera nki kujya ayoja gutora amahera nk'ideni kuko izabu iragurisha yorima ajya amata bagurisha n'importe comment niyo tuma baronka ziya mbuto bagira amafaranga twumvikane tubaho umutahe apana kuva kuza gutora amasubside ya leta. Rusi iri muri réflexion nk'iyo. Rusi ifite 150 hectares. Rusi yaronse ama equipement twaronse muri cadre ya projet ya BAD. Rusi ifite abanyeshuri bafite déjà 3 facteurs de production baronse gratuitement. Ubu rero bakosaba amafaranga kugira barime bariko bari mipiripiri kugira bayishore hanze kugira nibazosubire misi yose kuza baraza misi yose ngo muri budget ngo ima non, il faut que ça soit une école entreprise. Ninda afite 150 hectares nga ninda afite vyuma bafise ninda afise abanyeshuri nk'abajya bazokwiga en plus kandi batererana na izabu rero two tuyipusa yo kujya muri yo sens muri ugasone excellence avuga ati ajya amatongo yose mufise ni muyaha abantu bayarima hajya no kuvuga yuko abariko aravuga ati ni muri kumurakora akazi rero baduhaye un plan iwabo hama basabe ideni nk'abandi baje ku kivi ya autonomie yashaka rero nayigire hanyuma zoze tusigara tuza kuraba muri conseil d'administration. Nibaza ko icyo cyo dufasha cyane gutorera inyishu icyo kibazo. Hanyuma Honorable Salvatore yavuze RN5 mu gace ka Nyamitanga ni turiko twarindira muri jabiji kurikira ça a été soulevé ari amahera turiko turakura kuri ligne imwe dutwara kugira bakore hajya ahantu kuko harakeneye yuko asubirwamo nimwe twavuga bya entretien muri no bije nyene turiko turabikorera n'amanama turiko turakora kugira turabe yuko hajya ahantu usubira kumera neza. Icyo ijya barabajyandava ndora ndagibuka nanditse ndava sinza aho ndava yavuye hariho ndava ni ndava ndora sinzi ko ari byo yavuze yavuze yuko iri misi yose riguma rigaruka muri programme y'umugambo yo kubutegetsi ni kimwe twavuga yuko no kuraba n'uburyo ni peut-être nibaza ko na été limité par les moyens kandi je yoshobora kuba byaravuye. Hanyuma Honorable Eric yavuze risque budgetaire gisata kijejwe gukinga ama risque niki nico gituma mubona bijya byo gushyiraho za figa essence ya secteur privé ingene secteur privé yoronka amagaranti nibiki byose nibaza yuko ayo ma risque budgetaire bishobora kuva ko bishobora kudufasha amakwegeranya abanyagihugu ku ma service kwegereza abanyagihugu les services financiers. Nous sommes parfaitement d'accord nk'uko urabona tuko turadecentraliza amafaranga twiko turashiramo aba comptable public nibo bazoje ajya amafaranga twiko twarungika mugabo mu comptable public abafise compte muri BRP par exemple kuko ni dushaka yuko kila mwese tumuha amafaranga tuca dusubiramo ivya amakonte y'amashyari tugasanga bariko barakoresha amafaranga kuko ariko kose kuri ico laze instruction so excellence yahaye BRP par exemple yuko tegerezwa kugira BRP dans chaque province kwa zitanu nkabo umuza berbirazi kwitegezo kwigereza hariya d'abord kuko benshi baza ahantu ibintu biriko biratera imbere berbe maze kujaho n'ama service financier ande yojaho ama dukoresha n'ama service electronique ama service financier electronique nayo nyene kuko nanyene aratora inyishu izo bibazo cyane berbe hagiye n'abandi nibaza ko boca bagenda kuko handi hose nibaza yuko zibazi hari hanyuma ahantu hari kure naho les services financiers électroniques nazo zofasha.
Honorable Amélie yavuze ikintu cya secteur primaire irrigation grâce aux partenaires. Burya twavuze ibintu byo kwiriga, ne twavuze ngo nakamubwa birimwe indani ni mwasoma le document birimo la même chose ku vya stockage birimo nkajya amasiro y'Igitega ndazi ko les discussions ziri avance hagati ya Brarudi na ministère ivuga ati bijya bigori muuma kuko nk'ubu cette année nous avons un moyu ya 25,000 tonnes déjà bamaze kuduha 50% ya avance nijo bari korakora mu nzoga mugabo ni bashima yuko hajya bibikwa ko ils sont obligés kujya chaque fois gupima yuko bigiri mide yuko bimeze neza imbere yuko babikoresha bavuga ati twe tumaze kubigura mukadushirayo twoca tugira donc il y a ni kimwe avec les japonais la même chose turiko turiyumvira yuko dushaka gukora ibintu nk'ivyo kuri don japonais ko le don japonais twayirunga sous forme bitoro tukayirunga sous forme y'imiceri amafaranga agishika plus de 60 milliards yicaye kuri konne mugabo bavuga ati dukora ibintu twumvikanye les réflexions ziza muri yo sens yuko tukore dushaka kuyakoresha mu bintu by'amasiro naho les discussions zitarabutisa baza yuko vyo dufasha kuri stockage. Honorable Chiza Ernest yavuze RN3 aravuga ijya particular yakogwa na Chiko aravuga particular na Soja Satome kuri parti ya Gitaza Rumonge na Soja Satome arabaye suspension ya contrat mugabo barasuye kuransa Soja Satome irasuye kandi iraza nico gituma nk'ubu twashizemo amafaranga muri no bije nyene bya vyo kwimura ajya amapoto ya Regideso BBS na Onatel kugira iba permette kwagura ivyo biriko birakogwa ubu ijya parti ya Chiko la même chose haragiye arabo mu régularité kuko ijya parti ya mbere financée par Zabadea inairi financée par la BAD hagiye arabo mu tugorana naco gituma abonye premier ministre yagiye kugira arabi c'est en cours iko birakogwa ivyo ushariza ibisagara navyo nyene ubu tugiye turungike presque 100 millions mu ikomine kugira babikore bose bafite les mêmes moyens mugabo nko son excellence yabivuze ifo yuko tuba dufise un plan ko kila mwese ni yabikora muri sens yiwe ni muri sens yiwe tuzosanga twagiye muri logique de consommer mugabo twashyize amashugwe twirasire yuko tuzomentera ivyo bintu tuko turakora nitubikore tout simplement ko yabaye byavuzwe n'umukuru hama tutashizeho nke tuzobimentena nibaza yuko la même chose ku matara amatara naho natanze zi exemple zo kuri aéroport na he no ko ari kintu kintusha directement namamvuga sino twavuze Igitega kutegeza kubigira mugani twobikorera rimwe hose kandi ari najya ama projet mubona ariko arakogwa bya projet 30 combien collines avec Badea ou tugira extension ainsi de suite ni muri optique yuko tuza bya matara isoko rya Bujumbura niko ko byose byaheze na conseil d'administration nibaza ko isohoka kuko nitwo debloka amafaranga kwira batangura ibikogwa inzego zitarashigwaho nicyo cyari gisigaye nacyo nyene cyakozwe nibaza ko ejo cyanyejya ejo byose bizoba bikwiye byankenegwa hama dutangure gukora hama muribuka ko twayikoze ko ari PPP litashyize mu mafaranga ijya wana investment groupe ikwira izo kibandanye mobiliza kuko sigikogwa tukora mu mwaka mu gushyiramo amafaranga twashatse gupusa le secteur privé yuko yo kwinjira ne yumve ko ari yo nyene icyo cyo nibaza ko gitangura atamisi myinshi bigiye kumara deuxième vice honorable deuxième vice ya bagikogwa kijyanye no kugira ivyigwa imbere yo gutanguza introduce ibitegwa bishasha nous sommes parfaitement d'accord kuko vraiment ubu twavuga politiquement mugabo les techniciens ni ba récupérer ivyo politiquement byavuze kugira bavyige neza bice biba donc twasanga turi muri tout simplement tugakora ibintu kuya donc byavuzwe mugani dufata umwanya wo kubiraba hirya no hino mugabo no munsi ni mwarabe ikintu cy'amavuka on n'est pas en train de tâtonner on part avec des chiffres ariyo politique yo kugwiza imbuto ariyo politique yo kuyumvira ngene tuzogurisha ndazi ko ariyo déjà des négociations des contrats aho tuzoshorera donc ni logique ya chaîne de valeur atari tout simplement kuko burazi abagwiza tunga muri privenzi bari ko barinstalla ama société yo gutransforma déjà ils sont en train de se projeter donc icyo ni kintu cyiza nibaza ko gitandukanye n'ingana amavuko yaje muri 2025 toujours no kwigira mu maherere twaba twaragize dans le passé kugira turabe yuko twogira